ubwa mbere imvo ya mbere ni ikibazo kijanye n'uburongozi, leadership. Twese mwese mwaragiye mwishuri murabizi, leadership for éclairé, leadership ikomeye ibona kure iminsi yose yamiza igomba guhangana n'ibibazo bihari. Igihe iyo leadership bihari, iba politique, iba militaire, iba religieux, iba ukwiri kose itari capable guhangana n'ibibazo, mu bisanzwe leadership bifise ikibazo. Ayo nama principe azwi kwisi yose. Uri mu leader ntuvuga ngo ikibazo cyane nabuze umuti, ntibibaho ivyo, uri mu leader atari we. Ivyo rero tubaza tuvyumvikana. Ico ni ikintu ca mbere. Leadership rero abayigize, abayihagarariye bimenye, birondere, bamenye yuko hari ibintu biriko birabasiga. Kubera ibi bintu bimaze igihe kirekire. Ico ni ca mbere. Kigira kabiri gikomeye, ni ikintu bita umwina, umunoho, inda ndende abantu bagomba kurya bari babicayeko. Ico ni ikintu ca kabiri mbona giteye ikibazo cyane. Ndabakaro gasanzwe, mwosigura gute ingene isukari ibura, ingene ibitoro bibura, ingene isima yabuse kibura ku biciro byashinzwe na leta, mugabo wayirondera kuri magendo ku giciro 3-4-5 gacu kiro. Bigenda gute? Ni kimwe n'ibyo babwira rero c'umwina c'umuno c'indandende. Abo bantu rero badahawe ikibanza cyabo, mwe mugama mubakomera amashi, baza bicara imbere muca mubaha ikibanza, mumenye yuko abo bantu saba kunzi kuna basi b'igihugu naba, kuko barabizana aho kubihabwa abantu gacha babinyegeza bigaca bigurishwa amafaranga menshi. Nico gituma tutumva igituma umushikiranganje abije batavuga, kubera ko atavuga, kubera ko datanga inyishu. Ico ni ca kabiri. Ca gatatu gikomeye ni ikintu kijanye n'umwimbu, kugwiza umwimbu. Umwimbu mu gihugu iyo utahari haba ibibazo. Donc la production, umwimbu biragaragara neza kuko haca haza ya principe bita la loi de l'offre et de la demande. Uno munsi nta mwimbu uhari. Ivyo rero bica biza gutora umuti mu byo twatanze ngaho. Ikigira kane arico cyane, mbwa sivyo vyonyene, byo mu byo byose cyonyene, nuko tudafise ibintu dushorera mu makungu. Igihe rero igihugu kidafise ibintu gishorera mu makungu, bane ba mama mumenye yuko ari ngorane ikomeye cyane. Urumva nibishotse mu makungu, ndabakarorero ibintu bijanye n'inzahabu cyangwa ubundi butare bishotse mu makungu, amafaranga ntagaruka. Mwese murabizi, abatware birirwa baridoga bavuga ko amafaranga atagaruka. Na yaje ngaha kubera wa mwina no kuyikunda aca yigira kuri marché noir. None mu iyumvire nk'ubu dolari kuri marché noir rigugwa mu marché officiel rigugwa 3,000 hafi, mugabo marché noir rigeze hafi ku 8,000. None kandi igihugu gifise inzego, dufise iperereza, dufise igipolisi, dufise administration, twebwe abanyagihugu turahari. None bipfira ivrema, bipfira ibi bintu. Twumvikana tuvugana ukuri, bipfira he. Jewe rero mbona yuko kandi twese niko tuvyumva, natwe abanyagihugu bose bavyumva gutyo. Hariho akagwi k'abantu bafise ingufu, apana bari bose ibi bintu bariko barabikamisha. Tuvugisha ukuri kuko biba byaratoye umuti. Icyo tumaze kuvuga, none tubwira abantu batumva, amatwa zibiye bimeze gutyo.
biragoye gusigura by'ukuri